Yesu ashimwe cyane. Ariko kugira kandi izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese bibane natwe twese bitazoshira. Sawa, nuko twamaze gufungura bizeye yuko atanumwe akiriko arafungurira ku nzara. Imana yacu ntiyagucero cyane. Ni kunezereza gusa ibisigaye twamaze kubitare biki. Imana ntiyagucero cyane. Twumvise ngo byaramenyekanye. Imana itabarire cyane. Imana itabarire cyane. Ibikorwa byawe byiza wakoze byaramenyekanye. Yesu nashimwe. Nawe wakoze byaramenyekanye mugabo. Imana ikubabarire. Yesu nashimwe. Aratuziwe azina amazina yacu. Aratuziwe azina amazina yacu. Azina amazina yacu. Aratuziwe Yesu ashimwe. Aratuzi azina amazina yacu. Nanje aranzi n'amazina yanje yayazi. Imana itabarire cyane. Nico gituma rero muvyo tuvuga n'ivyo dukora tugabe. Imana yacu ntiyagucero cyane. Ntaho dufise na hamwe dushobora kwinyegeza. Burya umuntu azwi abazwi nyene ntaho aba afise aja aca atimba akemera ati karabaye. Imana itabarire cyane. Rero ko tuzi duce tugerageza gukora ivyo Imana igomba. Yesu ashimwe cyane. Biraryoshe kumenyekana mu bikorwa vyiza. Yesu nashimwe. Aho uciye ukabona baryana inzara ku bikorwa vyiza ukora. Uraje uca wirarira hirya ukamukufi. Imana yacu ntiyagucero cyane. Mugiye bariko bararyana inzara ku bikorwa bibukura. Aho hantu harengana wahwereye. Imana itabarire cyane. Abakozi b'Imana bo tuba tugowe. Umva tuba tugowe. Imana itabarire cyane. Bariko bararyana inzara kurya n'umukozi w'Imana ngo arongoye ngo naka. Uwo naka rero akaba muzi ko ibintu bibi. Muravyumva? Imana itabarire cyane. Si wowe gusa uriko uritukisha n'abakozi b'Imana uriko batukisha n'ishenge uriko uritukisha muri make uba wamaze kurikura kwa gahuzu. Imana itabarire cyane. Ishenge risigaye rigenda gute amenya bigaragara kubera nde wewe. Imana itabarire cyane. Ufata ishingiro ryose by'ukuri ukarikura kwa gahuzu ntiwumva kuba warengeje. Ahari wewe kuryambika. Imana itabarire cyane. Abandi bavuze bati yatanze nabura maramara. Yesu ashimwe cyane. Urwaba ariko aratamba nabura maramara ariko aratamba neza ukanezerwa. Imana yacu ntiyagucero cyane. Cyane kera ku ishengero bishimagizwa kubera wewe. Ibintu bigaca bigenda neza. Reka tureke guteba dusome ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'Abami ba mbere mu gice cya 10. Igitabo cy'Abami ba mbere igice cya 10 turasoma haya amajambo cyane ku murongo wa mbere. Nditeba
tuyashikane ku murongo w'icenda. Igitabo c'Abami nomero z'urupapuro 397. 397. Umutwe w'amajambo uvuga ngo ivy'umwami w'umugore yaganza Isheba. Ngira twahabonye twese. Umurongo wa mbere avuga ngo umwami w'umugore yaganza Isheba yumvise ingene izina ry'Uhoraho ryahaye Salomo kuba rurangiranwa, aza azanywe no kumugerageresha ibibazo bigoye. Nuko ashika i Yerusalemu agendaniwe n'abantu benshi bisinzi, afise n'ingamiya ziremetse imibavu, n'amazahabu menshi cyane n'utubuyenge tw'igiciro kinini. Ashitse kwa Salomo amudondorera ivyari mu mutima wiwe vyose. Nuko umwami Salomo amusobanurira ivyo amubajije vyose, nta kintu na kimwe cyamunaniye kumusobanurira. Nuko umwami w'Isheba abonye ingene Salomo ari umunyabwenge, n'ingoro yubatse uko imeze, n'ivyo kurya vyo ku meza yiwe ukuntu vyari, n'abo mu rugo rwiwe uko bifata, n'abasuku biwe uko bahereza, n'ukuntu bambaye, n'abakevyi biwe bamuhereza igiturire n'ibimazi vyo kwosa yatanga mu ngoro y'Uhoraho, arajorerwa. Abarira umwami ati nkuru numvise ndi mu gihugu canje, z'ibikorwa vyawe n'ubwenge bwawe zari iz'ukuri, ariko sinari navyemeye gushitsa niyiziye, nkavyibonera n'amaso yanje. Erega ivyo bambariye ntibishika na gace kuvyo mbonye. Ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko navyumvise. Hahirwa abantu bawe, hahirwa n'aba bagendanyi bawe bama imbere yawe bakumva ivy'ubwenge bwawe. Uhoraho Imana yawe ahimbazwe, yagushimye akagushira ku ngoma mu Bisirayeli, kuko Uhoraho yakunze Abisirayeli uhereye kera hose, nico catumye akwimika kugira ngo uce izibereye n'iziroranye. Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Yesu ashimwe. N'aya majambo tugomba kuvuganako umwanya atari muto. Twamaze kumva byinshi, nawe twari kuca twitahira. Ni ukuri uwabaye hafi, uwateze amatwi, ndazi yuko yamaze kuronka. Yesu nashimwe. Tugomba tuvugane ivy'uyu mwami w'umugore yaganze igihugu c'Isheba. Uyu mwami mwumvise umwami muca mwumva nyene ko ari umuntu akomeye. Yesu ashimwe cyane. Umwami perezida n'umuntu akomeye vy'ukuri, haba ku kirimbi we, haba hehe, ahari hose hameze neza. Yesu nashimwe cyane. Ahakorera ibikorwa hameze neza, imbere n'abantu bakorera umwami. Yesu nashimwe. Uwo mugore rero yari umwami aganze igihugu c'Isheba. Murumva ko yari ameze neza, murumva ko ubutunzi yari abufise, murumva ko haba hari heza, murumva ko ibikorwa vyari bimeze neza. Imana yacu nihabwe icyubahiro cane. Atangura kumva inkuru z'uyu Salomo. Imana itubarire cane. Ariko aravyumviriza, bariko baramuvuga, akaca yumva umenga aramusumvya ibintu vyiza. Imana itubarire cane. Urumva umuntu w'umwami ariko aratunganya igihugu ciwe. Uyu mukenyezi yarinda ati nta muntu yotunganya igihugu ngo ndagitunganya. Imana yacu nihabwe icyubahiro cane. Abiraba rero ariko aragitunganya neza. Muganirizo vya Salomo akumva umenga Salomo ariko aragitunganya kumusumvya. Imana itubarire cane. Atangura kumva ati wapi ibintu sinovyemera. Imana itubarire cane. Reka tuvuge atoro. Akumva akitegereza abaririmbyi bari iwe, agasanga abaririmbyi beza bameze neza. Imana itubarire cane. Akitegereza abajenama bari iwe, agasanga abajenama beza bameze neza. Imana itubarire cane. Yitegereza abakristo agasanga bameze neza. Ni ukuri akavuga ati mu gihugu canje n'abandi bosumba ngaha.
Imana itabarire cyane. Yabagasanga bakubise tuduhereni tumeze neza. Murabizi amadini usanga mwebwe nyene muri kumuracira imanza ngo jewe arya sindaremera unabajya sindaremera. Imana itabarire cyane. Mugabo barongoye barabemera none nukoresha yemwe. Imana itabarire cyane. Abarongoye barabemera bakabitegereza bagasanga mu ishengero ry'abarongoye bimeze neza. Imana itabarire cyane. Uyu mukenyezi rero yaritegereza bariwe bakaraba baciye n'amafise bakaraba ukuntu bahereza bakaraba ukuntu baririmba bakaraba ukuntu bakora ibikorwa vy'Imana agashima akavuga ati ni sawa. Nyamara kumanitse no kwa Salomo akumva kubikunda kuko avyumvirije yumva bigomba gusumba ivy'iwiwe ati kugeza ubu rero ngo bafata ingingo nzokwishikira kuri umva kwa Salomo ubu mwami Salomo bavuga yego nobamba kwishikira ndavyiwe. Imana itabarire cyane. Abarundi rero bitaragenda rero uvuga ngo ni macumba bunini. Yesu nashimwe. Utaragenda uvuga uti jewe mu macumba bunini kuko mugacumba rero ryukanane urumva ko ari bunini. Imana itabarire cyane. Mugashitsa ahandi bagasanga bamushira ku isiniya mama wiwe bamushira ku isahani bakarya bakananirwa nonashitse nasanze uri kubashira ku isiniya kamundi mama nacumba bunini. Imana itabarire cyane. Kuko nashitsa ahagahita sanze birengeye. Imana itabarire cyane. Ati rero izi nkuru sindazemera umuntu aza kwishikira kuri uwo mwami Salomo ndabe ingene data bimeze. Yesu ashimwe cyane. Atarahitana ishengero twumvise bagiye ajyanirwa n'abantu bisinze abaririmbyi abajenama bamwe biyemera bazi gutunganya ibikorwa iwabo bazi ko bimeze neza cyane biyemera. Imana itabarire cyane. ate hariyo twagiye bacarashira ko baragenda no kwa Salomo. Imana itabarire cyane. Bagenda afise ivyiyumvire vyo kumugerageresha ibintu vy'ibibazo bigoye kugira ngo banderabe vyari bamuvuga ko vy'ubwenge ko ufise. Imana itabarire cyane. Agishitse mwacara mudondorera neza ibintu bigoye vyari ku mutima yaraje kumugerageresha. Yesu nashimwe cyane. Salomo bagishika yari yamaze kubihishurirwa imyaka ngo acara bimusobanurira byose ngo nta kintu cyagize gute cyamunaniye. Yesu nashimwe. Fasha tukomera amashima. Imana ashimira bitanga ngo byose nta kintu cyamunaniye arabimusobanurira byose ko bingana n'ubuyobozi yategekanije byose abibonye inyishu uko yavyiyumvira. Yesu nashimwe cyane. Imana nihimbaza. Uravyumva rero yumva kabisa ivyo yajazanye bitanguye kumutekukana kuko yarazi kwiba ari we atunganya ibintu neza vy'ubwenge bukwiye. Mugarashitse asanze kwa Salomo umenga bahava asanga n'umwe bamuvuga ariko biri. Imana itabarire cyane. Ngo acatangura rero kwitegereza. Erega yemwe hariho kuraba no kwitegereza. Yesu ashimwe cyane. Urya kuraba siko kwitegereza. Oya nukuri hariho kwitegereza. Atangura no kwitegereza pana kuraba. Ivyo abavyeyi yari yashitse yari yabibonye. Ngo acatangura kwitegereza rero neza. Yesu ashimwe cyane. Aritegereza atangura kuraba. Yewe muririmbyi, yewe mukristo, yewe mugena burya ajya barakuraba cyangwa amavuze amakintu misi yose mu babanyi no muri wabo burya ajya barakwitegereza. Imana itabarire cyane. Barakuraba kuva hasi kuvuza kuri mutamakazi wanje nkunda ajya barakuraba abandi batamakazi nkawe. Ivyo bakugaya n'ivyo bagushima barabibona. Wowe twitanye imbere ati vyaramenyekanye nawe hajya vyaramenyekanye ivy'iwawe. Imana itabarire cyane. Hama batangura kwitegereza ingoro Salomo yubatse. Yesu ashimwe cyane. Arayitegereza sinzi ngira ngo yarabonye yuko isumba iyiwiwe kuko turaza kubibona neza. Yesu ashimwe cyane. Ngo acatangura rero kuraba ngo abasuku bariwe. Yesu ashimwe. Burya bararaba abasha. Ngo atangura no kuraba no kumeza ntuze ngivyo kurya barya aho hantu. Imana itabarire cyane. Abantu muteka muravuga umutima. Yesu ashimwe cyane. Hari ibiharage
bigakoma induru. Yesu ashimwe. Urumva uwo mwami w'Isheba yarashitse no ku meza y'umwami kwa Salomo ngo aritegereze ibyo bafungura. Imana tubabarire cyane. Hari iwabo bigakoma induru. Ubishize ku isahani ngo ukumva nyine ko hari ibiharage bidahiye. Ibisi. Ndabeshi ganuze. Uzokwara ibiharage bihiye. Ubishize ku isahani ntibivuga. Muko ibidahiye ushize ku isahani biravuga. Birakoma induru kuko nirisi. Ngo aritondararaba n'ibyo kurya byo ku meza y'umwana. Asanga ni hatari. Imana tubabarire cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yamwe mwagaruka twiriko turayinyurana mu gatondo no ku mugoroba. Amarizi bakwiye. Biragute ngo yarayitegereje ngo aritegereza n'impuzu bambara uko zimeze. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Aho ntabaririmbyi bari bagendanye barababaye barahatswe no kubira kuko basanze abo kwa Salomo bambara neza impuzu zibakwiye. Yesu ashimwe cyane. Apana byabindi iwacu ngo bacumba bunini. Oya Imana tubarere cyane. Baritegereza n'impuzu bambaye. Yesu ashimwe. Amen. Mugabo ubu hariho umuntu utumubwira tuti impuzu ntigukwiye gucura umwasi. Kamwasi wiwe atakindi kintu mupfa ariyo mpuzu nyene mubyuti ambara impuzu igukwiye nta ngorane. Ivyo bikacera umwasi ugasanga umuvyeyi w'amateka agira agahuzu gafuka ibitugu nta ngorane. Urumva nyene ivy'iterambere uriko urabimugwanyako. Urumva kurikura mwononera iyo muntu mugabo washaka ibintu vyiza. Imana tubabarire cyane. Kandi baritegereza ngo n'abasuku ngo n'ibintu bahereza. Imana yacyagwe cyubahiro cyane. Mwabonye ukuntu bahereje indirimbo n'ibindi ngo basasanga n'ivyo umva yavuze ati nitegereje arabiraba byose ngo yaciye ajorerwa. Yesu ashimwe. Amen. Murumva ijambo ryo kujorerwa. Niba taraje muri cyavuga kikarabaye ati cyose zoca n'icyo n'abadiri tuzojana n'icyo ingene bambaye mukabura ababariya nawe ukuntu bambaye. Imana tubarere cyane. Hagati yiyumvira ingene abajenami we bajenama yarababo ngaha agasanga we aragwawe gusumba n'abandi bose. Imana tubarere cyane. Kariwe yarazi kandi mwamaze gutunganya iby'igihugu neza bikomeye. None arashitse aho hantu asanze ukuntu bitunganije bitoroshe na gatonya. Imana tubarere cyane. Erega mujyajyanye abatwaye ngo baje kwiga. Yesu nashimwe. Baje kwiga barabandi baririnze uko bambara ukuntu bifata abagenda mu kuntu bameze abakristo mwishengero ukuntu bameze. Ngo acarajorerwa. Urazi urajorerwa aca yifata ku mubiri akucara nahora nigira ngo turabaririmbye. Oya ndabona agakura. Imana tubabarire cyane. Yesu ashimwe. Charase kwahora aca aravuga ati mwami ati jewe inkuru nari narumvise kuri wewe uko bakuvuga ati sinene navyemeye ati mugabo uko ndagusanze. Imana tubabarire cyane. Uko ndabisanze nta nagace kuvyo nari narumvise. Ivyo nari narumvise bwawe bapfa kuvuga nyene utuntu two hejuru musanze birenze ivyo bambariye. Imana tubabarire cyane. Afirabiye n'amaso yiwe. Imana tubabarire cyane. Arababwira ati urumva ngo yitegereje ukuntu bifata. Oya ntibifata nk'impene zo muci. Yesu ashimwe cyane. Oya ntibifata nk'impene zo muci. Urumva ngo yitegereje ukuntu bifata. Reka jana bitegereza agace yiyumviriwe naho ukuntu bifata. Akumva yuko ahumiwe agowe. Imana tubabarire cyane. Narangije avuga ati nukuri hahiriwe aba bantu bari imbere yawe
bariko barumva ivy'ubwenge bwawe. Yesu ashimwe cyane. Aba bantu birirwa bari ngaha imbere yawe, ubabwira ati kubesha ni kubi, bakavyumvira. Ubabwira ati izo nyambaro yemwe nimuhindure, bakavyumvira. Abavyeyi bati yemwe bavyeyi nimukubura ingo zanyu neza, mwumvira batama banyu, bakavyumvira. Urumva aravyitegereje, ni kuri yasubiye inyuma n'umutwe wajegeye. Ngivyo mbonye ngo ntibingana n'agace k'ivyo nari narumvise. Imana yacu ntihabwe icyubahiro cyane. Urumva rero yemwe isengero ry'Imana, hariho ukuntu batwitegereza, hariho ukuntu bakwitegereza. Uwatwitegereza niwe yabivuze neza ati byaramenyekanye. Barya ababanyi barakwitegereza. Umutama aritegereza ni mutama nkawe, akaraba ingene avyifatamwo. Yesu ashimwe. N'abagabo mwe hariya abandi bagabo babitegereza, namba hari icyo mubarushije bakakibona bakumirwa. Yesu ashimwe. Mumeze nkabona aho bakavuga bati ntacyo baturushije. Mwavyumvise? Bazi kubona umupanga navuga ngo ntacyo barushije. Ntacyo barushije. Ari umupagani. Nawe uri umukizwa. Uri umukizwa. Mwana muri abakizwa. Yesu ashimwe. Reka niba ariko ndaraba, mwana muri abakizwa. None yumvire kumva abantu ntacyo barushije kandi uri umukizwa. None ugira ngo nabiryo tsina bararifise ko abakizwa. Bararifise bari abapagani. Naryo bafise muko kacu batacyo barushije. None wumva gute? Wumva gute gamaba? Yesu ashimwe cyane. Biramara maci. Tuhindure rero natende umugabo. Tuhindure rero, sivyo? Iri tsina ry'umukizwa tuhagararire. Tubakizwa nyine. Yesu ashimwe cyane. Habe banyitege bakavuga ati mwarimu yarakijijwe. Iyo atabatakijije ujya muntu ujya bintu ntiyari kubireka kurya. Imana yacu ntihabwe icyubahiro cyane. Mwarimu ntiyari kubireka kurya atabati yarakijijwe. Iyo abajewe gasha, twari kwihurira. Imana yacu ntihabwe icyubahiro cyane. Bakacagira mwarimu yarakijijwe. Kubera iki yihanganiye iby'abandi batukwihanganira. Imana tubabarire cyane. Nawe wa mugabo niwihanganiye iby'abandi batukwihanganira, bazogenda bavuga bati ujya mugabo yarakijijwe. Abamama ngira ngo ntababatera ingorane ngo bagire icyo bo kwihanganira. Imana tubabarire cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. N'abamama nyene bihangane. Yesu nashimwe cyane. Bariko umuntu yihanganira ico yacumuweko. Yesu nashimwe. Ariko udashobora kurangana ico wacumuyeko, none uzokwihanganira iki? Ko amageragezwa ari menshi kandi ko bagucumura ko bahari, abagukorera ivyo utagomba ko bahari, utegerezwa kugira ngo kubihanganira. Niho bazovuga bati ndamukenyezi n'umukizwa. Yesu ashimwe cyane. Aratandukanye n'abandi abandi bakenyezi b'abapagani batoshobora kwihanganira burya wewe wihanganiye. Imana yacu ntihabwe icyubahiro cyane. Yesu ashimwe cyane. Twigahugiriranira imbabazi, twigahugiriranira imbabazi kuko baratugirira nabi, mugako twitwa bakizwa. Iri zina ry'umukizwa turihagararire. Yesu ashimwe cyane. Iri zina ry'umukizwa turihagararire. Imana yacu ntihabwe icyubahiro cyane. Ibintu byacu ntibizogenda neza. Hano gacaravuga neza ati yemwe hahiriwe aba bantu bama bari imbere yawe bariko barumva ivy'ubwenge bwawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi umuntu wewe aha nyene turi ngaha wovuga hakaza umuntu ati nsaba ico ugomba ndakiguhe. Imana itubabarire cyane. Uwo muntu akabivuga uzi yuko ibintu abifise bimucagatiye. Mama we, Yesu nashimwe. Kugira ngo nsaba ubwenge sinzi ko vyokunda. Nicyo nifuza simwebwe mwendazi musaba ubwenge. Kuko ubwenge burya urazi gutanganya ibintu neza. Mugaje nabwo nisora agafaranga, uko murabona agafaranga washa umuntu agafise kweri. Namwegera murabibona sivyo norega yewe. Yesu nashimwe. Mugabo Salomo aramuvuga ati cewe kubera abantu nongoye nzi ko abantu bagoye. Yesu avye ubwenge. Yesu nashimwe. Cyasa ubwenge. Ibintu byari byuzuye. Imana iramwitegereza ikiramushima kweli. Yesu nashimwe. Imana iramwitegereza ikiramushima. Unsabye ubwenge by'ukuri. Nana tuzabona dukeye unsabye. Batije ngusabye ubwenge kugira ngo aba bantu bizokunde tugendane neza. Yesu nashimwe cyane. Imana birayineza ati yewe
nuko nsabye ubwenge n'ibindi utansabye je ndabiguha. Yesu nashimwe kuko wahisemo neza n'ubutunzi ndaguhaye. Yesu nashimwe cyane. Nuko ubu wowe dushira imbere ubutunzi n'ubwenge gutya nyine yemwe mw'abantu wokwemera ati ndagomba akunda no gufana kare nari mvuye. Imana tubarire cyane. Yesu nashimwe. Hari ijambo je muna kuvuga Imana ngo ndabahaye umugisha ngo ndabahezagiye. Yesu nashimwe cyane. Cyane abantu nerekereza kuba umugisha nyine Imana basi Imana yo duhezagira tukazoja mu ijuru. Ye icyo kintu nama ndakigwaye kuko numva ko kirengeye ibindi byose. Imana yacu ntabishobora cyane. Rero duha umugisha tukarema ibigori n'ibiharage bikera tukibara mbere tora twimbura byinshi. Nukuri ntawe umuntu yobitaya ariko nge naho twobironka kuba umugisha mutuzoje mu ijuru. Nukuri twaba duhomvye rwose. Imana yacu ntabishobora cyane. Mbere naho twaguma tukabura ivyo mugabo uwo mugisha Imana ivuga tukazowuronka dushitse mu ijuru tugashika mu ijuru nukuri azobara amahoro. Imana yacu ntabishobora cyane. Aha bashabonye by'ukuri iyo umuntu ariko ariruka akirukira ubusa akavunikira ubusa n'ukuri birababaje kwiye. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugisha yaje Imana yamivuga nyanerekereza umutima kuzokwigira mu ijuru nkaca numva ntaho uwo mugisha uzobukwiye. Imana yacu ntabishobora cyane. Ariko simvuga yuko iguhezagiye ikaguha n'ibyo ufungura ikaguha n'ibibondo ikaguha n'inka ngo ntabivuga ngo ni bibi oya ni vyiza ariko ibyo bikaza bibinyongera. Salama ati nsavye ubwenge ati kunsavye ubwenge n'ibyo utasavye navyo ndabiguhaye. Yesu nashimwe. Ibintu cyojegera neza ati rero hahiriwe abantu bamwe imbere yawe bumva iby'ubwenge bwawe. Iby'ubwenge rero n'aya majambo tubabwira mu gitondo no ku mugoroba vyo kugenda nk'uko Imana ibigomba. Yewe mukenyezi ugende nk'uko Imana ibigomba. Musore mwigeme ugende nk'uko Imana ibigomba. Imana yacu yagwiciro cyane. Urumva ko vyamenyekanye bijya bintu ukorera mu mpisho biteye n'isoni no kubivuga ugende ubisezere ubihebe. Yesu ashimwe cyane. Nivyo vy'ubwenge twebwe akizwa tuvuga. Yesu nashimwe cyane. Nivyo vy'ubwenge abakizwa tuvuga. Narababwiye Yesu nashimwe cyane. Wa muntu aravuga ubutumwa yari umutwe ndegisiwe nta ninga neza ndakibabari ahetse yinga rimwe ngira ngo ndakibabari ngo abatutsi baraje ngo barabwira ubutumwa ngo muranka kwihana. Byari bibabaje ngo none ngo abahutu nabo ngo baraje ngo barababwira ubutumwa ngo nabo nyene ngo mwarase kwihana. Uwo yari umutwe ariko arabivuga ngo none natwe abatwa ngo twashitsweko ngo turababwira ubutumwa ngo mwase kwihana. Ngo mwishi kwanje ntabaretse. Imana tubarire cyane. Ngo mwishi kwanje ntabaretse. None ga yemwe mukomba bikende gute kwica ivyo Imana yaduhamagariye abakozi b'Imana ngo tubabwire. Aravuga ati yemwe naho mubona mutugora tubasugume mpaka tubashitse kw'irembo ry'ijuru. Nico gituma naho tuvuga ntiwumve tutaheba tuguma tuvuga. Imana yacu nihagiciro cyane. Iyaba rero mwana abantu mwumva mu kuvuga ntituba ducika turavuga cyane tuba tuvuga bukebuke kuko ibintu biba bimeze neza ari kunezereza gusa. Yesu nashimwe cyane. Rwaruka mukayaga mugahuza ukavuga ati rero rwaruka musokoza neza mwambara udupira tumeze neza tw'amaboko agera aha n'aha bavyeyi. Yesu ashimwe cyane. Mudakiriza amaboko gutya hamwe mukora ngo hace haboneka murumva nyene utuntu tw'isuku dusho nyene. Yaba muca muvyumvira utamenga ndiko ndakugwanya nta ngorane vyaba biduteye vyobaye bibaye neza. Yesu nashimwe cyane. None ko ndikubwira ati amara ikintu ukwiye ukavyanga mu kuvuga ndabanda kwegere muvugire mu matwi yabe ko uvyumva. Imana tubarire cyane. Ariko Imana yaraduhaye ubwenge. Yemwe tugenda mu bwenge bw'ukuri tugende nk'uko Imana ibigomba. Ico ni Imana yaduhamagariye. Abumvise n'amajya Imana yahezagire cyane. Turarangije. Uyu mukuru w'ishira yavuze ati barahiriwe kuko Imana ubwenge yaguhaye ari ubwo guca imanza
ziroranye n'izigororotse. Imana nibampezagirire cyane. Tugomba dusenga Imana. Birashoboka rero muri iyo minsi ko wagize intege nke mu bikorwa by'Imana. Ibyo navyo nyene birashoboka. Birashoboka ko wagenze uko bitabereye, byaramenyekanye. Imana tubabarire cyane. Ibyo waragize ibanga byose byaramenyekanye. Imana irabizi. Muga kubera tukiri mu gihe cy'imbabazi, turaguhaye kaze utuvyaguka mu kibanza dufatikanye no gusenga Imana. Imana itugirire neza, nawe Imana ikugirire neza, maze ibintu byawe bice bigenda neza. Biradukwiriye ko twiga ukundi gusha gukora ivyo Imana igomba. Turabahaye kaze rero. Umuntu afise icyo yobwira Imana. Umuntu afise icyo yobwira Imana. Urashobora kuba waragize intege mu bikorwa by'Imana. Ivyo navyo nyene bisaba ko inkomezi nani ziva kuhoraho. Birashoboka ko vyakugoye mu mvugo. Turaguhaye kaze uce bugufi imbere y'Imana. Birashoboka ko waravye ugahinyura. Erega nta cyaha gisumba ubwibone. Aho wiravye ukibona gusumba abandi, ariko wari umeze nk'abandi. Mukuriraba usanga ubona gusumba abandi. Ivyo byose ni ingorane. Nico gituma tuguhaye kaze mwene data, ibintu byawe bigende neza. Reka tumugore mwarimu wacu aca vyaguruka ashike hano asenga Imana. Kaze mu izina rya Yesu. Nta ngorane ari mu bikorwa by'Imana. Reka rero tugore wa mushitsi wacu kuko ariko arakora aramukunda akigenza, hanyuma ashike hano asenga Imana. Turamuhaye kazi mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mwami Yesu nyaguhora ku ngoma, turagushimiye cyane, turagukengurukiye kuko uko bukeye uko bwije uzindukanwa no kutubwira uko dukwiye kwifata. Watubwiye ngo byaramenyekanye, ibyo dushobora kwiyumvira yuko bitamenyekanye byaramenyekanye, ariko ngo ushaka yuko ibimenyekana birushiriza kumenyekana nabyo wowe byiza, kuko ibibi ataco bizanira abari mu rugendo ruja mu ijuru. None turumvise uyu nawe ingene yanezerejwe n'ubwenge asanze kwa Salomo, agasanga ibintu biratunganye, akavuga mbere ngo hahirwa abantu bami imbere zawe, bumva ivyo uvuga, baraba ingene uciziroranye. Hahiriwe abantu ivyabo byamenyekanye bitameze neza, bakaba bahisemo kubitunganya. None baje imbere zawe, ngwino ewe uhoraho umuntu wese uko avuze, uko yaturishije akanwa kiwe akavuga ngo Mana mbabarira, sanze hari ibidatunganye, hari ibyo mazemwo iminsi, hari ibyavugije urwamo imbere zawe, ariko sibyo ngomba ko biguma bimenyekana, ahubwo nshaka yuko ibimenyekana bimera nk'ibyo kwa Salomo, maze bigahesha Imana icubahiro hariya mu mihana, hariya mu bo twarukanye, hariya mu bo twirigwana. Uwo muntu avuze gutyo ngwino umugirire neza, aca yumva imbabazi zishitse mu mutima wiwe, yumva imbizi z'amazi y'ubugingo zisubiye kwiburuka, za nzozi nziza zivuye ku Mana zisubire zimugendere, usubire umugendere, asubire kumva mpemu yera yikina amatavu muri we, kuko ahariwe. Hanyuma uhereye none umushoboze kugendera mu kuri no mu kugororoka, kuko ari byo ugomba muri kino gihe cyo ku mugoroba, muri kino gihe ugiye kugaruka. Uyo muntu uca umushoboza kubigumamwo, maze avyamemwo gushika kuri wa munsi. Urakoze kuri Imana, ibyo ugomba bishishikare kuba ahantu utanze imbabazi. Mu izina ryawe gera Kristo Yesu, no tusabye tuvyizeye. Amen.